Banje gusubira kubaramutsa mwe muza kunkurikirana muri ya ntumbero twihaye yo kuza turavuga ibintu twoza turahindura kugira turabe ko twogarukira ururimi rw'ikirundi rwacu ari wo muco wacu. Uno munsi nagira ngaruke ku kintu cerekeranye n'ayo majambo nyene dushaka ko ahinduka akafata intumbero. Kenshi amajambo usanga atagira insiguro n'amajambo usanga bamwe twise incabwenge baduzanira bakadushiramwo ngo tuyafate uko mugabo atagira insiguro. Urwo rukurikirano rw'amajambo nivyo twokwita nk'ingenabitekerezo, ariyo majambo abantu bakugenera wowe ukayafata uko ntukenere no kumenya insiguro yayo. Niyo ubabajije abayazanye nta nsiguro bafise, gusa bakakubwira ngo ibintu bimeze uko no kubifata uko. Ivyo rero bivana no kutamenya umuco wawe. Iyo wawushize ku ruhande, ivyo bintu rero birakunda gushikira abantu baba bariko barata umuco wabo, kubera iyo abantu bakuzaniye nk'ijambo utazi ugasiguza ntibaguhe inyishu hama ukavyemera ukarigumiza muri wewe, ivyo ni vya bindi bizica ivyiyumviro vyawe, ugasanga ikibanza bitwaye hogiyemwo ibindi vyiyumviro bikugirira akamaro, mugo ugasanga ugumiza mu mutwe wawe ivyo bintu bizokugirako n'ingaruka mbi. Cane cane rero ayo majambo yose batwinjijemwo atagira insiguro, atako yasigura, ayo niyo majambo tuvuga tuti arakwiye kutuvamwo, tugasubira mu bwonko bwacu tukamera nk'ababwoza ibintu bidakenewe tukabikuramwo. Aho niho dushobora no gushika kuri rya terambere twama turiko turavuga, kubera kenshi ayo majambo y'ingenabitekerezo, ayo majambo baba barakugeneye kugira uyiyumvire uko uyafata uko, ayo kenshi niyo aza kwica, aza gutera intambamyi kugira ntidushobore no gushika kw'iterambere twoshaka canke ku munezero Imana yari yaraduhaye. Ugasanga vyinshi biza kwica iyo nzira twogendeyemwo nziza. Naco gituma uno munsi ntashaka kugaruka kw'ijambo rimwe, ndazi ko ritaza kunezera benshi kubera baramaze kubifata nk'uko ni ibintu ntabanduka, ni ibintu nyene ata muntu ashobora kuvyiyumvira ku kundi kiretse uko babishizeho. Murazi ko dukunda twigishijwe cane mu muco w'abafaransa mw'ishuri. Rero nashaka kubaza nk'umuntu yoduhindurira izina gusenga, ico twita gusenga mu kirundi, ico sinibaza ko ari n'ikirundi kubera nta ijambo kivuyemwo mu gifaransa, nibaza ko atariko bari kugihindura ngo bagishire mu kirundi, kubera gusenga ni ikintu ntikigira insiguro ubwacu, kandi aho inkomoko bibaza tuvuga ko cavuyeko ntigisigura ico, kubera inkomoko yayo ivuye mu gusenga. Ugiye guhindura mu gifaransa uko bakivuze ukagishira mu kirundi ni ugusega. Gusega rero ni ijambo ritaryoshe kumva kandi risigura ibitandukanye n'ivyo
abantu twibaza. Kubera iyo uvuga ngo gusega, nk'uvuze gusega Imana, ivyo bintu sinibaza ku muntu yamenye Imana ko ivyo bintu yobikora, kubera murahambabarira igifaransa, urumva bike bike turaza turavanganya kubera ntibica biduheramwo n'ingoga, mugabo twogerageza kuza biduciyemwo gatoya nta kibazo. Mugabo ivyo bintu rero nariko ndavuga vyo gusega, barabihinduye mu gusenga kubera gusega biteye isoni si no mu Barundi gusa, n'ahandi umuntu asega, umuntu nyene aba yaraburaniwe, nibaje usanga batagira amaboko canke abantu nyene n'abasaza y'u Burundi hari aho badasega. Kubera iki? Kubera bazi ko ari ibintu bitabereye. Wewe urashobora kubona akeneye ikintu ukamuha ataguseze. Rero iyo ngena gitekerezo yo gusenga rero yaramaze gufata abantu benshi, mugabo kandi n'abazi Imana bazi Imana ko Imana barazi ko utarinda kuyisega, kubera iyo irazi ivyo ukeneye irashobora kubiguha utabisavye. Rero hariho benshi baca bacitiranya no gushima. Urashobora gushimira uwo ari we wese akugiriye neza. Imana sinibaza ko hariho turayishimira mugo si yabidusavye. Rero nuko bamwe uca usanga bagendera muri iyo ngena gitekerezo, ugasanga bayigufatiyemwo, wirirwa ivyo mvuze vyo gusega, ukirirwa urasega. Urumva iyo usega cane hari naho utaba ukimenya, ntushobora no gukora ibindi, urumva wizera ivyo bintu vyo gusega nyene. Rero Imana yaduhaye vyose, ntikeneye ko turinda kuyisega, ntiyadutumye tuyishimire. Mugabo gushima, umwe wese arashobora gushima uko avyumva. Mugabo ikintu co gusenga nico cisha ibintu vyinshi, naho bavuga ngo gikiza vyinshi, ugasanga abantu benshi biruka mu bintu bibazimiza canke bituma iterambere ryabo rimera nk'irisubira inyuma, kubera bariko barirukira mu bintu atari vyo vyari bikenewe, kandi ugasanga bigiyemwo atatahura ico kintu ico arico. Umugabo yaba yarazi ko Imana ibaho, akayimenya Imana ico arico, kwiri muri twebwe nyene, kubera iba muri twebwe, ntiwogenda wiruka gusengera mu mashamba ukurikira abantu ngo bagusengere bagira iki. Aho uca usanga abantu benshi bariko barazimagirika, aho kugaruka bakiyumvira, bakisuzuma, kubera Imana iri muri bo. Umwe wese arafise Imana yiwe. Ntukeneye kuza kumbwira ngo hariho abavuga ngo umuntu agusengere. Muga yaba bavuga umuntu agusengere, aho abantu botinze bakabona ko ivyo atari vyo. Gusega gisanzwe ari n'ikintu giteye isoni. Umva rero iyo tazi, iyo umuco wawe utawukurikije neza, canke utahuze urusabe ababizi bagusigurire, uca usanga uriko urakurikira ibintu bidakenewe. Ugasanga rero
iyo ngenabitekerezo iyo yamaze kwinjira mu muntu rero igora kuvayo iyo udashaka, iyo wamaze kuvyishiramwo gutyo, kubera ni amajambo y'ingenabitekerezo ni menshi ntaya ubona badushizemwo ko kudutandukanya ingene tuba tumeze, ni ibintu badashobora gusigura, mugabo kubera natwe tuvyakira uko tukaja tubigumya uko, niho uca usanga twama turi mu bintu vyo kuryana, kugira iki, kubera iki, kubera n'amajambo baba badushiramwo kandi atagira insiguro. Rero ivyo nivyo tuzoza turagenda turarabira hamwe, umwe wese arikebuka kubera ntawe ushobora guhindura uwundi, mugabo iyo uzi ko Imana, kubavuga ngo hariho abitiranya kwemera Imana no kwemera idini barimwo, ivyo ugasanga ni ibintu bigenda bibajuragiza. Muga yaba bamenya ijambo kw'ijambo, ushobora kugenda mukagira aho mukoranira mushimira iyo Mana, mugabo mumenye gusenga, arivyo twita gusenga. Ico kintu mumenye ko ari ikintu Imana nimba ari Imana, hariho Imana zibikunda, abafise Imana zindi zikunda ivyo, mugabo nibaza ko atari yo Mana y'abantu twese, kubera nibaza ko atari kutubwiye turinde kuyisenga canke tuyishimire, oya, dukwiye kwisuzuma hanyuma tukayugurura imitima yacu igasubiramwo. Uno munsi niho nashaka kugeza gatonya, tuzobandanya tuvuga ibindi hanyuma. Murakoze.